Abo barindiriye bus kw'ibarabara rya Kinindo-Kibenga ryo Avenue du Large batubwiye ko kuronka bus bigoye cane, bagasaba ko igitoro coboneka kugira bareke gucegwa. Kuronka bus kwere n'ikibazo kugira ngo turire bus tubanza gutonda umurongo tukazirindira aho nyene haryo utonda kugira bus iza gaca umwanya utaraza. Ingaruka ziraba nyene nk'iyo mu gihe ubushatse kuja ahantu ugomba kwiyunguruza na bus mugazo kayibura urumva yuko ucushika aho hantu wacerewe. Turasaba nyene yuko bus izoboneka ku bwinshi cane kugira ngo biva nko kwikana ry'igitoro cane nk'igitoro kubera nk'igitoro gisanzwe kiriho bus ziraboneka ku bwinshi. Ico kibazo co kwiyunguruza ngo gituma ibidandazwa navyo bica bizimba. Abaserukira abandi ngo bogerageza gufasha kugira ibitoro biboneke. Ikibazo cyo kwiyunguruza nticoroshe na gato kubera bisi zirakenye, kunguruza ibidandazwa biratugora kubera tubenye tubideplace, aho tubideplace ugasanga nta modoka ziboneka. Ico kibazo kiratugora gose bigaca bitugora nyene dukora. Ingaruka za mbere ku muguzi ntiyoroheye gushika haje kugurira ibintu, nawe tubidandaza ntitubishikana uko vyategezwe ibintu bica bizimba, umuguzi ntashoboye kugura ubuzima buca buzimba urumva ko bitoroha. Twasaba ko abaduserukira bari imbere ko bodufasha kugira ngo ibitoro biboneke kugira dushobore kugira iterambere ry'igihugu umwene gihugu aronke kwidegendera gukora uko bibereye. Umwe mu bashoferi batondeye igitoro nawe yashoboye kuvuga asaba abiyunguruza kwihangana mu gihe bo batararonka iyibunguruza muri bus ziriko zirakora. Urabona ko hari imodoka ziko zirakora n'izindi zibari ziko zatondera ibitoro. Nk'akarorero nkora nk'ubu ubonye mu mwanya bariko barahamagara abanditse liste ngaha ku mabisi batangura gutanga ibitoro. Rero mu ncamake n'ibihangane babiduhaye turaza kubunguruza tubatahane canke tugatware ku yindi mirimo baguye. Tumaze igihe turondera urongoye ishirahamwe rijejwe ivy'igitoro Sopebu ariko ntituramuronka.